muno mwana umvise agatsiko rigahere numva film iteguye neza numva film iryoshe isi tubayemwo irimo umunezero n'umubabaro rero ico gihe tuba turikwiye kubaho igihe cyose turi ready kuvyakira kwakira umunezero cyangwa umubabaro so rero ubwo nuko ubuzima nakuriyemo bwo kubaho inzi neza na neza niyo maze iminsi mbona mbaye mu munezero ndagira ubwanda avuga ati ibibazo bikurikira ngaha biraremereye yarakudufatira script umwana yarafise ikintu bitwa Isia umwana yaracting amuvuga ati ubu umwana murakuze yego so uyo niyo mpano nabonye ndakanguka. Ayo yiro people hello guys muraho murameze neza asoko bitayenze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta nari Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu je nitwa Alois the Sniper anyita ntwari bose ntaho zuba wihenze so guys uno munsi rero mfise umunezero udasanzwe anumva nishimiye byatari nabazaniye wa muhungu wanyu mukunda cyane awa mubogaro wanyu yapendeje sana asa neza cyane yitwa Izo Chris ndabizi ko mwari mumukumbuye muhora mumunyishuza so uno munsi ndamubazaniye rero reka ndamwakire kuri Senga Media TV ahama bya bibazo byanyu byose ndabimubaze ikiganiro ndizira kukiza kuba kimeze neza so Izo Chris we welcome papa. Thank you so much bro. Umeze neza? Ndameze neza ndashima Uwiteka uko biri kose. Ego Izo Chris amakuru y'imisi usa n'umuntu yari yabuze gato aroni mu biki bimeze gute Izo Chris? Bimeze neza ndashima nayimaze imisi ndi mu kazi kweri kari kamfatiriye ariko now ndi free. Ego Izo Chris akabazo kanje ka mbere ndifuza kumenya cyane ufite igikorwa cyiza kiriko kiravugisha abantu no munsi ni cyiza nubwo tutarakibona bivanye no kiriko kiravugisha abantu kigaragara nka cyiza kubera ko abantu benshi bagenda bakivuga ko byinshi bigiye bitandukanye cyitwa agatsirikwa ntigahera Izo kubera ko agatsirikwa ntigahere agatsirikwa ntigahere Gakubera ikagatsiriko ningahere kubera ari filime nziza kuko muno mwana umvise agatsiriko ningahere numva filime iteguye neza numva filime iryoshe yego okay Izo Chris urumwe mu batipe bo mu muji ahanyagisagara agatsiriko ningahere ni jambo rigoye cyane ni jambo ritofa kwimvira umuntu wari we wese Izo ndashaka kumenya rero imbere yuko twinjira mu gatsiriko ningahere bya nyabyo ko tudura umuntu wo mu muji mu gisagara cyane atamigani myinshi yamenyereye agatsirikwa ntigahere waciyumviriye gute Izo? Okay agatsirikwa ntigahere ntabwo je naranditse movie nibyo filime nije nayanditse igitekerezo cha filime niki wanje ariko filime yakorewe muri BMT kandi BMT ifise esprit d'équipe ntabwo ari cya kintu ngakubera ari jewe nazanye igitekerezo nga byose nce ndavyikorera turahana maide hama tugatorera izina ahantu hamwe rero hari amazina menshi twagiye turahitamwo ariko tugikomeye muri filime yacu yego okay Izo wanditse filime uyizanye muri BMT niho yakorewe yego ndifuza kumenya Izo why filime yawe kugira ikorwe muri BMT kandi tukumenyereye muri MOF okay icyambere impamvu nakoranye na BMT ni kwera nsanzwe ndi umunyeshure wo muri BMT maze imesi nigisha ibintu byerekeye kwandika movie no kudirectinga ubwo rero yari cyo kinovuga ati yari cyo gikorwa cya mbere inyuma y'amashuri navuze ati reka maze nkora na BMT babanze babone ko ivyo banyigishije ko vyo byarashitse yego ndakaba ariyo mpamvu yakorewe muri BMT yego abantu benshi baza bibaza ibintu ngo maze igihe udakorana nabo muri MOF ndavuga baronere Mutoni uno munsi igikorwa cyawe wanditse akigaragaye muri BMT ntago ntubona yuko ushatse gukonfirma bimwe abantu bibaza yuko watandukanye na MOF kuba igikorwa cyawe kizana muri BMT? Oya no reka burya abarundi bavuga ati akatagurutse nikamenye yo bweze yego burya iyo ugumye ahantu hamwe igihe cyose ntushobora kugira evaluation mu bwenge ntushaka kumenya byinshi bisaba ko ubanza ugasohoka ugatembera ukamenya abandi bantu kuntu babayeho abandi bantu kuntu bakora kugira nawe ugira ubumenyi ariko muri MOF ntabwo twigeze tuvana ndacyari muri MOF ni wanje rero kuja kurondera hama nkatahana bisanzwe yego Izo Chris uno munsi sindaguha gahengwe urusaku rwose nzigenda za kuruvu okay Izo Jeff amakuru yuko muri no filme agatsirikwa nigahere hashobora kuba tamukinyi nimwe wo muri MOF yayigaragayemo jewe jewe apare ya wewe
uyundi ariko mukinyi nanje ndi umukinyi wo muri Mofu. yego niko ndavuga tuvuye we niwe wanditse filime Yego. kandi abantu benshi baguma bavuga ngo ushobora kuba watandukanye na Mofu tubonye no musuzanye igikorwa dutanguye kumva amakuru ko nta muntu numwe wo muri Mofu arimo mu ico gikorwa. Okay, icambere akazi kacu ntabwo katwagwa n'amasantima sivyo nga kubera nga ndo muri Mofu hama ngice mfata nga filime yose ngikinaba muri Mofu no filime yonyene imaze kwandikwa niyo yitorera umukinyi yego muri casting movie burya niyo yereka je nkeneye umukinyi n'uyu ico gihe rero filime imaze kutwereka umuntu ikeneye turondera uwo muntu nitwoca tubona kikeneye umuntu mugufi ngace tuzana muremure yego surano ntushaka kubona kikeneye umuntu w'inzoga gace tuzana wirabura urumva rero tumaze kugira casting filime niyo yihitiramo ico gihe ntabwo nyene yigeze hitamwe abo yahisemwe nibo twakinishije twari kurondera abandi. Okay, izo jewe no musi ndakeneye duha umuco kuri buri kintu cose filime tuyinjiremo neza kandi nigihe izomara gusohoka nzoguhamagara tuyisesangure neza abyimbitse. Izo ndashaka kumenya ino filime agatsirikwa ntigahere ni season cyanke ni filime irangira ari abantu benshi batabizi. Okay, sinovuga ko ari season kuko izo biri na party azari party kandi ntabwo azari party mesh uko nibaza murabizi no kuvuga ngo abantu bumve ko ni full movie. No ntabwo ari full movie ntabwo ari full movie kuko ni party zishaka kurenga indwi yego. Okay, izo Chris ndashaka kumenya rero ni ikihe kintu cyari gitangaje cyangwa ni ikihe kintu cyari kiryoshe muri tournage ya filime yitwa Gatsirikwa Nigahere. Okay, ikintu cyari gitangaje cyambere n'umunezero twadufise muri shooting. Ego harimwo umunezero harimwo kwirikura bidasanzwe hari mu majambo make harimwo ubumwe zigiye ntari bwabone. Ego nico kintu nabonye cyagitangaje cyane. Ego ndashaka kumenya rero ni wewe wakoze casting cyanke ni wewe wagenda ukarondera abakinyeti wewe ndagukeneye. Okay, BMT burya BMT tuvuze BMT abantu benshi bakunda kumva Amede ariko BMT ni sinovuga ni team novuga ni Empire ifise ikintu bitwa esprit d'équipe ikintu kugira bemeze ikintu muri BMT barakorana bose umwe wese agatanga ide yiwe hama bagafatira solution ahantu hamwe uravyumva. Rero ico gihe cya casting twese twari duhari n'aba BMT bose uravyumva turashwazisa tumaze guswazisa hama turavyemerana twese casting kirabuko. Okay, ndakinirira kumenya ninde mukinyi tugiye kubona nka surprise muri no filme yitwa Gatsirikwa Nigahere. Okay, abakinyi bose bazoba bari mu bose yazo ari nka surprise. Yego bose abakinyi bo bose azari surprise kuko hari benshi bazoba batavyiteze. Yego kuko rara nk'ubuderuka gupostinga Chaseline warabonye abantu benshi gose ko bayabi Chaseline azoba yirimwe ibiki n'ibiki. So rero surprise ziracyahari n'abandi bayikinyi bose ni surprise. Okay, ndashaka kumenya Chaseline n'umuntu ari muri Burundi Film Academy kwa Ribati kwa Nsoro n'abantu tudakunze kubona kandi bagenda kugaragara mu yandi mafilme. Mwabigenjeje gute kugira ngo mubumvishe babahe Chanceline aze gukina muri filme yanyu? Ibyo kwanza je nta birebire no bivuga ko ariko nibisanzwe nibisanzwe cyane gose kuko reka nakubwiza ukuri BMT imaze kubona filme yayo ikabona ikeneye umukinyi n'uyu naho niba ari mu kindi mu gihugu twagenda tukamuzana. Yego no kuvuga ngo muri BMT nta mukinyi bipfuza ngo bamubure panaga bipfuza harimo twifuza tukababura sivyo ariko ndakubwiye guca filme iyo yamaze guhitamwe umukinyi uwo mukinyi bigadusaba ico yosaba arico cyose turagerageza kugikora kugira tumuronke. Sinzi kuvyumva rero nitwo kwitaho nga sinzi nga hari ngako aho Chanceline ari ngati bakunda gukorana n'abandi twege bobo nyamba batakunda gukorana n'abandi twe dukunda gukorana n'abandi uravyumva rero ni ngombwa nyiko tuza kumurondera. So rero jewe sino bivuga ko byinshi kwera staff ya BMT nizo kuko baganiriye je numva twaramuhisemo muri casting hama nyene twafise aba manager agenda kuganira hama ibyo baganira umva bari ibintu biri inbox. Okay, izo uza kumbabarira ndaza no kukubaza kuzima bwa busanzwe bwato kubera ko abantu barakunda ibintu bicangana bagakunda tuvuge kuri filime tuvuge ku buzima bwa hari ibintu babakeneye kumva niyo mpamvu nkeneye tuze turacangacanga ibintu kugira buri muntu wese aze kwisanga. Izo iyo utekereje gutera ivi
guterera ivu umukobwa iyo utekereje kuzoterera ivu umukobwa uhita wumva wakora iki? Shambere yo ndavyumviriye ndabona umuco nyene ndavyumviriye tunyene nka kurya umuntu ashobora kurota yicaye ukabona ni ikintu menga kiri kure ikintu umuntu atazi umwanya n'isaha birancanga tu biragucanga tu. Okay, nuko izo ducishemo kandi twaruke muri filime Agasirikwa Ningahere. Tubanze tubwire kwanza kubera ko hari abantu batamara ikiganiro, hari ibintu tudakwiye kuza turavuga inyuma y'ikiganiro, ahubwo tukwiye kuza turabicanga kugira ngo abantu barabe ikiganiro gushika hagati canke atangura ikiganiro ntagiheze nawe aze kumva byinshi. Filime Agasirikwa Ningahere lancement officiel ni ryari, ni hehe, bizoba bipanze gute? Okay, lancement ya filime Agasirikwa Ningahere izo bitariki 5 zo kwicuma uyu mwaka nyene turimwo, bikaba bizobera hajya kuri Nyabagera conference kuri Gare du Nord. Uko nibaza umuntu wese ageza ajya kuri Gare du Nord akabaza Nyabagera conference, n'uruzuru runini yari hajya arukunda kuberamwe amanama, abantu benshi bararuzi. Hama bikaba bizoba 14h bizoba ku Mutaga. Ego izo Chris no gutubwiye ko bizohera muri Nyabagere. Jeff yandi makuru n'urusaku yuko ino filime Agasirikwa Ningahere izo ifise lancement officiel zibiri, imwe izohera mu gisagara ca Bujumbura, iyindi kazora mu ntara ya Gitega. Kubera iki byo mu ntara ya Gitega utari kurashaka kubiduha ku muco, bizoba bimeze gute, ni ryari, kubera iki kugira lancement officiel zibiri kuri filime imwe? Okay, icambere impamvu bo barahise mu kugira rasuma zibiri kuko nibaza je no gusaba ko uganira no ujeje staff ya BMT. Yego gusa kimwe ni kubera abanyagitega dufise fans base, cyo kimwe ndakizi dufise mu fan base kandi niniya, tuge tumaze kugenda gukorera filime nyinshi, abantu batweretse urukundo natwe tushatse kubasubiza urukundo batugaragarije. Urumva tuzogenda rero tubatwariye gusa urukundo. Ahama nahone izo bitariki 10 zo ku 10 nyene umwaka turimwo, ariko sare yaho ndakunda kwibagirwa sare yaho sinayifashe neza mu mutwe. Ariko urumva impamvu nakunda bivuga ko urumva tubaza kwa promoting ivya mbere hama ivya kabiri gace bikurikira. Impamvu ncienze nakano kurusaku nuko nta filime nimwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndigera mbona ikorerwa lancement officiel zibiri. Kandi igihe cyose kinacyo cyose kigira intango, umugore ni intango ya lancement zibiri. Okay, izo mu lancement officiel aheze twagiye tubona, mu lancement officiel aheze twagiye tubona hariho ukuntu lancement officiel atari make, twagiye tubona utwa Medi ugasanga bamwankiye kwinjira ku muryango. Umutwizezi iki muri lancement officiel ya filime Agasirikwa Ningahere, ese bitunganije gute? Nta muntu muzohavana mumusubiza inyuma bwati wewe nugura umusitari nshobora kwinjira utarisha. Twige suko bimeze, twige suko bimeze kandi sino nabivugira ngaha, ahubwo bazohashike bironkera ikintu bitwa care. Babanze bafatwe neza, hama ibindi bazobivuga bonyene nta kibazo ntaco bitwaye. Nuko kwinjira sinzi nimba uza kutubwira ukaduha umuco bizoba bimeze gute, abantu nabo barashaka kumenya kugira ngo babe baritegura nimba araka ticket bagura babe baramenya ngo bizoba bipanze ukuntu nuko vyogoranije gute. Okay, cerekeye ivyo kwijira birafise staff ibijejwe. Uko nibaza vuba cyane canke ari gihe unasanga nino munsi nyene bamaze no kubipublia, ariko kuri jewe ntabwo ari jewe nta kintu ndabimenyako. Ariko amakuru ndayafise ariko sindavyemeza kuko sinzi staff ko yamaze kuvyemeza. Ariko reka tuvyitegeye uko nibaza abakurikirana ama rezo soso iwacu baraza kubibona. Okay, izo Chris ibintu vyose ugenda uvuga umenga usa n'umuntu azavyikurako, umenga so ufata icemezo. Tuzi ko ifilime yanditswe na wewe, tuzi ko filime ari yiwawe, ariko si wowe umuntu ufata ingingo za nyuma, kubera iki filime ari yawe ariko akaba atari wowe umuntu ufata ingingo mu maboko yawe. Filime ni jena yanditse, sivyo? Igitekerezo cha filime ni kiwanje, ariko amahera yakoze filime sayi wanje. Wa directinze si jewe, sivyo? Staff yakoze ya filime yose
nari muri staff ariko staff razi twagira n'umushefu rero mu majambo make ibyo mvuga byose ngaha ni kinimba nemeza neza ko twacemeranye na staff nakoranye rero si kuvyikurako ahubwo ni kuvuga ibintu ndisiri navyo kuko ndi mu abantu batakunda kubesha sivyo sinoza ndakubwira ati ibintu bimeze ukuntu none nk'ubu inze mvuga pri yo kwinjira uje usanga staff yapanze ikindi kintu none abakunzi banje sha numva ko nza ndiko ndabononera niyo mpamvu mvuga ikintu ndishuwa naco okay izo Chris abantu benshi nabonye batanga uvuga ngo Imana ishimwe iki nico cyagiye twari turindiriye cyo kubona ibikorwa bya Chris personnellement byo kubona channel ya Chris nico gihe ese twitege yuko nico gihe nyene ino film igiye guca kuri channel ya Chris izo cyanke bimeze gute no oya ntabwo uzo kwigera ica kuri channel ya izo Chris izo cha kuri channel ya BMT Buja jewe ntiharagera igihe ko ngira channel yanje ahubwo muno mwanya ndiko ndagerageza kwigisha kuba umwandisi wa movie kuba director ivyo nivyo ndiko ndigisha kuno mwanya nivyo ndiko ndashamo effort zanje zose hama ibikurikira ndabizazo bari byiza kurusha ivyo ndiko ndakora izo Chris ucumenga abantu bamwe urabakinege hari abantu benshi je maze kubona bavuga wawe Imana ishimwe tutangwe kubona ibikorwa bya izo ko gatwe kiwe abo bantu bako bari imbere yuko iyi film igiye guca ko gatwe kawe canke bari bamaze kwizera yuko abagiye kukubona kuri channel yawe abo bantu bumva bo baha message izo okay nibacika intege cyambere nibacika intege kuko none bo kwishima ko nogenda gukora ibintu bakabona stories zanje ziraciriritse cyangwa acting yanje iraciriritse cyangwa bakabona channel yanje nta kigenda bakabona mfise ama image mabi rero imbere y'uko ukora ikintu banza ucitondere banza ucige sivyo kuko movie ntabwo bayikina movie irakogwa rero ntushobora gukora ikintu utazi bisaba kubanza ukacibuka kinonosora so rero impamvu je ntako ndihuta nuko je natangwe ndi umukinyi bisanzwe pe nk'inawo mu director kan directing ariko nacengira indoti ikomeye yo kuba umucineaste kumenya neza filme yanditswe filme international yandikwa gute filme international ikeneye image imeze gute filme international ikeneye amapla ameze gute uravyumva mbega acting ubuzigezweho bimeze gute uravyumva directing umuntu wisunga iki uravyumva rero ivyo ni ibintu byose byabanje kumbanza kwiga kuko iyo kuvuga ati nkore cyano ivyo bintu ntabizi nibigena ari gukorana n'umuntu ivyama akaba ari byo nkora akaba ari byo ntwara sivyo ariko mu iki gihe imba ndabizi neza bisobanutse neza nzokora ikintu ndi siri naco nanje nishimiye yego okay izo Chris reka ngaruke cyane kuri kano kantu kameze nk'akantu gatangaza abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi uri umwe mu basineaste bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi babikora neza ukundwa cyane n'abantu benshi ariko izo Chris abantu benshi bamabibaza ese kubera iki tubona cyane abakobwa bo mu Burundi aribo basoka igihugu mu Rwanda ariko tutabona abatipe abahungu cyangwa abagabo basohoka izo ico kintu bibaza ko bipfira he ku bantu b'abagabo je ndasohoka igihugu no miseze sari mu iki gihugu ntanasose igihugu rero je mvuza yasiga nimba wari wasotse igihugu je navuze gusohoka igihugu genda mu kazi ka film maze gusohoka igihugu inshuro nyinshi ngiye mu kazi ka film tubwirire ngenda gukina mu Rwanda ndiko mvuga kino gihe iki mwiki gihe mwiki gihe nani mfise handi hantu nagiye erega izo uvuze gutyo numva usa n'umuntu ufite ama surprise ufite ibintu byinshi dukwiye kumenya okay wana inyuma y'ubwo buzima bwa movie turafite ubundi buzima hari ubundi buzi tuba dukora tuba turondera twagira iki nk'ubuje ahantu naheruka yari ibintu nyevye ariko gusa kazi nyine kandi kapembene navyumva ariko umwaka weze niho nasohotse ngiye mu Rwanda ngiye gukora haca nagaruka yego no kuvuga ngo ubu uyisohoka igihugu ugiye mu kazi kari nyuma ya sinema yego kuko none nogenda mu Rwanda ngiye gukora batigeze bampamagara cyangwa batigeze bandondera ashaka ro kumenya impamvu tutabona abatipe mutumwa ko cyane mu Rwanda nkuko tubona aba Mimi Mireye bigwa babahamagara
ndashaka kumenya bipfira hehe canke habura iki kugira ngo muze mugenda namwe muhamagagwa mu mafilime yo hanze y'igihugu. Twebwe nta kibazo dufise, ahubwo ico kibazo kwe kukibaza abanyarwanda. Twebwe nta kibazo dufise kuko twebwe abanyarwanda urabizi turabahamagara tukabakoresha, urabizi yego. Rero igihe twe tubahamagara bakaza tukabakoresha, urumva ikibazo nkiri kuri twebwe kiri kuri bo. Nanjye sinzi aho bipfira ubwo babaza ukababwira ati bimeze gute, uzobabaza abanyarwanda bazo kwishyura. Okay, umunsi nagiye ibo nzokorana ibiganiro n'abanyarwanda benshi bakora movie, nzobabaza ico kibazo. Izo Chris, abantu barifuza kumenya izo nakahe kantu ukunda ariko abakunzi bawe batazi ko gakunda canke abafana bawe batazi ko ico kintu wowe ugikunda. Ndakunda indirimbo cyane, ndakunda kuririmba, ntavyo nzi kuririmba ariko ndakunda kuririmba. Izo ninde muririmbye ukunda ngaha mu gihugu cy'u Burundi uvuga mu Jamie yasohoye indirimbo mba numva ndi happy sana? Muririmbye mu Burundi nkunda ni Kikiture. Kikiture uramuzi? Kikiture abantu benshi baramuzi. Sinzi impamvu utamuzi ariko ni umuririmbyi asanzwe aririmba n'ibintu vya karaoke. Ndakunda indirimbo ziwe, nkunda kunaririmba, numva kuririmba kwiye biri hejuru cyane. Ntabwo ari umusitari cyane kuri ivyo kuri byo ku ma YouTube gusora indirimbo ziri hit, ariko je nkunda kunaririmba. Kunda Kikiture. Izo ndashaka kumenya ubuzima butangaje wigeze kubamwo bwari bumeze gute izo? Nta buzima ndabamwe butangaje. Cyose namubona ubuzima buri nomo busanzwe nyene atabirenze. Ikintu kigeze kukugora basi mu buzima cyari gike gusumba ibindi byose? Ndirimo abantu biha amahoro. Yego. Je sinzi kubika inzikira mu mutima wanje, sinzi kwihebura, sinzi gucika intege. Yego. Inzi kwiyakira byoroshe. Rero ubwo nta kintu na kimwe ndabona cyatumye numva menga ndababaye cyangwa gitumye ncika intege. No kuvuga ibintu byose bikuba ko uvuga biraza guhera ubuzima bukomeye. Kuko ikintu kimwe natahuye neza, isi tubayemwo irimo umunezero n'umubabaro. Rero icyo gihe tuba turikwiye kubaho igihe cyose turi ready kuvyakira, kwakira umunezero cyangwa umubabaro. So ubwo nubwo ubuzima nakuriyemo bwo kubaho inzi neza na neza, niyo maze iminsi mbona mbaye mu munezero ndagira ubwanda avuga ati ibibazo bikurikira nka biraremereye. So igihe cyose mba ndi ready kwakira buri kimwe. Niyo mpamvu rero ntigira ndavyegereza umutima cyangwa ndabishire mu mutwe cyane, byose ndabifata gutu nk'ubuzima. Yego. No kuvuga ngo ntiwigera upanika kubera ikintu runaka kigiye kukubako, wowe vyakira uko bibaye bigacaho bikagenda, ubuzima bugakomeza. Izo Chris, reka dushigimikire cyane kuri no filime yawe Agatsirikwa Nigahere. Wakinye filime nyinshi pe, wakinye filime zitandukanye. Ugerageje kuraba ino filime Agatsirikwa Nigahere ukayikompara n'izindi filime zose umaze kubonekamwo, iyi filime ubona yoba mu bwiza, mu gukina neza, muri byose ubona yoba iri mu kibanza kigira kangahe mu filime zose wakoze? Ikibanza cya mbere. Ikibanza cya mbere kuko Agatsirikwa Nigahere ni filime irimo story nziza, ni filime yabayemo acting iri evaluation ukuntu, ikabamwo na directing itandukanye, ikabamwo n'abakinyi beza, urumva. So rero ni filime jeje nyene ku bwanje kuzompinyuza. Yego. Izo we muri iyo filime Agatsirikwa Nigahere wari ufise role ya gute? Role yo ngaha nta novuga ko mutera, ariko nayifise role principale. Yego, nayifise role principale nkurishinge nyene kuri jewe. Yego, ubwo rero sinobivugira ngaha kuko noba ndabiciye. Yego, gusa ni kimwe no babwira ni narifise role nziza cyane bazoryoherwa. Canke bazorira. Izo hariho filime mu maransima officiel berekana bivanye no kuniyo filime ibiteye agahinda, abari filime kubyo abantu bisanga barize kubera umunezero. Kurira bazorira. Twitega amarira y'umunezero. Yego, gutwenga bazotwenga. Yego. Kubwanuka bazobwanuka. Majambo make bazora umunezero uvanze. Urumva uzotwenga. Umunezero urenze hamwe biturenga kunezerwa turire. Ubwoba umutima ukuvemwo. Byose zo birimo from. Reka mbwira umuntu rero azosiba muri lancement officiel y'itareke 5 azabahombye sana. Na 14 top.
ukivuga ko kantu ka 4h ari amaransema officiel tumenyere bavuga ngo saa 9 ugasanga aransema officiel itangoye 6h kuri BMT mwabiteguye gute ese nimba mutuguye 4h twumve 4h cyangwa ni bya bindi nyene bama batugira bakavuga 4h tugasanga ni 18h no uko nibaza story uko nibaza subwa mbere ubugiye muri lancement ya BMT okay programa yacu ntigera ihinduka kenshi umwanya twaba twavugiye ko niho programa zacu zitangura eko nta bari lancement ya filme ariko urazi ari ibindi bibanza bitangura ubwo rero 4h bizoba bitanguye ego 4h mu kadomo tuzoba dutanguye kuraba filme agatsirikwa ntigahere ni filme abantu benshi batandukanye bafitiye amatsiko bafuza kuvuga ino filme ifuza kuyibona nizera yuko uwo munsi tuzoba turi abantu benshi twaje kuraba filme agatsirikwa ntigahere mu nyubakwa ziri inyubakwa itumbire nga kuri Gare Nord Nyabagere Conference ni nyubakwa nini ndibaza nta muntu yozimira kuri Nyabagere conference kubera ko n'ahantu hatanzwe hamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Burundi ukiva ruguru ni kuri Gare Nord aho nyine hita uhatora aso yitwa Izo Chris kandi ndacamubaza ari imbere yanyu ndabizi ko mumukunda sana so Izo iyo umvise ko abantu bagukunda cyane uvyakira gute ni ibintu byiteka kuko nyimba ndubaha abantu cyane gose Imana ishatse kumpezagira icamwa abo bantu nyene bankunda na shetani ashatse kunkorera ikibi acamwa abo bantu nyene rero novuga ati ndubaha ikiremwa muntu kuko gifite ububasha bukomeye ubwo rero numvise umuntu ankunda vy'ukuri kuri jewe bintera intege kuri jewe ndavyishimira kuri jewe nico kintu ca mbere novuga nigiye tunze nubwo butunzi bwa mbere mfise mu bantu ego ariho abastari benshi Izo usanga agara ku bafana cyangwa ugasanga nyine ni wa muntu yibona ko yamaze kuba umustari ntaca gikine kuvugana n'abantu Izo abo bastari kuri wowe muhuye ubahanura iki okay isi Imana nta kintu cyamaho rero umustari ejo ushobora kuzohebeba niko terme nkunda gukoresha ugasanga bwa bustari bwawe bwararangiye burya 6 ni ikintu cyambere kitaramba so rero ni byiza kuvugisha abantu bagukunda ukabitaho ukabavugisha ivyo bustari tubishire pembeni burya bustari buratakaza okay Izo hari ikintu umaze imisi mu misi heze bavuga kama ni Izo Talent company yitwa Izo Talent Izo Chris Talent ego muri Izo Chris Talent rero ibintu bihagaze gute utegura gute okay Izo Chris Talent ntabwo ari company noguruye cyangwa ntabwo ari cyane noguruye no ahubwo Izo Chris Talent nari kumwe n'abagenzi tuba turi kumwe ncandaka create nyene reko ka create abagenzi banje batangura kuzora postinga bavuga ati CEO Izo Chris Talent nk'ivyo mugabo Andreta ntabyo biri ivyo nakazira gusigenda natoye ngerecha tutangura nke kuzo turagafyinisha Izo Chris biragoye kumva yuko karakano watoye mu gusina gusa kubera ko ari brage rero gusa uraza hari ibintu bimwe tuvumbura ugasanga ni ikintu nye twivumbuye muri brage tu aho ugasanga kirakuze nkaje aho kajambo ho nyene nabonye ko koshobora gukubita hit kuko urumva kavumye mu bintu hari promotion yakwigeze ubona wapi gusa karavumye abantu gusa baguma bakapostinga abantu bakavuga se rero kafise amavuta hari gihe no vyuka afise ibindi vyiyumviro by'imisazi ugasanga ndagakre ego okay Izo Chris uno munsi turindiranye igishika filme yitwa agatsirikwa ningahere ngirageje kuyivuga ko cyane kubera ko niyo filme yatumye ndakurondera niyo filme yatumye ndaguhamagara Izo tushaka kumenya hagati agatsirikwa ningahere muri ko murakora tournage ninde mukinyi warabye avuga sinayenze ko no munafise impano bigeze ngaha hari umwana twakinishije twayiri uwo mwana ni giheko yarakudufatira script umwana yarafise ikintu bitwa Isia umwana yaracting amuvuga ati ubu umwana arumurakuze yego so uyo niyo mpano nabonye ndakanguka umwana
ni wa muntu wabonye urakanguka. Uwo mwana nawe tumwitege mu bantu tuzora iyo filime. Nakubwiye harimo surprise nyinshi kaka. Yego. Ese uwo mwana yamaze gukina muri filime runaka canke n'umushasha mwaremye? Uwo mwana yarakinye muri ntaho yagiye. Yarakinye uko nibaza Irsa. Abaravye ntaho yagiye baramuzi. Yego. Rero impano yiwe yaraduze kurusha ico gihe. Yego. Okay. Izo ifilime agatsirikwa ntigahere. Niramuka isohotse abantu bagasanga ntihuye nuko mwirirwa murabibabarira, muzo basobanurira iki? Ntabwo turi babandi ba promoting ikintu kitari cyo. Uko biri kose yego bizohura n'ibyo twavuze. Cyo ni sesaranda bahaye. Okay. Abakozi basenga Media TV izo aduhaye isezerano yuko filime agatsirikwa ntigahere izo birenze sana, azo ari filime cyane. Izo Chris ndipfuza utumire cyane abantu, dutumira abantu kugira ngo ijya tariki ya 5 z'ukwezi kw'icumi bazoze bari benshi. Ndabatumiye kandi ndabizi nkuko mwamwa mwabikoze, nkuko mwamwa mwaje, uko nibaza muzoze turabiteze. Murabizi neza ivyo dukora byose tubikorera mwebwe. Niryo jambo nkunda kuvuga ata mwebwe nta twebwe. Rero kuri ivyo byose turakora ni vy'iwanyu. Itariki 5 kuri Nyabagere conference 14 tuzatubiteze, tuzatubarindiriye. Okay. Izo imbere ko turangiza ikiganiro kugira ngo ntiturambira abantu, rongikira message ya Mede. Okay, message rongikira Mede namubaha cyane gose, abikora neza. No muntu ataze kwigungira impano afise, no muntu akarashigikira impano nyinshi, azokwamuko nkuko yamfashije je kumenya ukuntu umuntu akwiye kwandika, umuntu ukuntu akwiye kudirectinga, azovyigishe n'abandi kuko filme ndundi dushaka kuyiduza kandi ntabwo nzoyiduza ndije nyene gacanko je na Mede. Dukeneye aba director benshi, dukeneye aba cameraman benshi, dukeneye aba acteur benshi, dukeneye aba journaliste benshi. Buri gikorwa ari cyose cya movie turacyakenye abantu babikora. Ubwo rero n'ubuyumva ngo ni impano agerageza kuza impano yewe yirondeze. Okay. Izo reka ndagushimire muvandi. Urakoze cyane gose. Uno munsi sinashitse kukubaza byinshi kubera ko dufise filime yitwa Gatsirikwa ntigahere, ariko inyuma yaho fire tuguhamagara tuyisesangure tuvuge byinshi bigiye bitandukanye. Okay. Izo Chris, merci sana kakangu. Urakoze cyane gose. Okay. Bakunzi basenga Media TV, ariko nanje mfata umwanya ndabashimire akuba mufata umwanya wanyu mukadukurikirana. Izo Chris arakunda kubivuga kandi nanje nama nayo bari atamwebwe nta twebwe, atamwebwe nta Izo Chris, atamwebwe byo dupfana. So mubandanye mubana natwe umunsi ku yundi, mubanaye mushigikira. Itariki 5 tuze duhurire twese umuntu wese azora kino kiganiro, waba uri ruguru Igitega tuzoza. Izo nanje nzoba ndi Gitega muzompa lift. Okay. Ego itariki 10 z'ukwezi kw'icumi ni Gitega mwisabe baratatubarira neza, ariko itariki 5 z'ukwezi kwa 10 ni ngaho mu gisagara cya Bujumbura muri Nyabagere conference. Ni ngaho kuri Gare Nord, nta gucegwa, ni saa 8 kwinjira. Mbeno ibanga cyanke nihorere sinzi ko ofisa makuru ko kwinjira uze witwaza akanoti katari munsi y'ibihumbi 10, ibindi bazokubarira. Ndibaza ntiwo kwinjira munsi ya 10,000 izo kubera filime izo birenze sana. Je nabyo nzi ngari hafu ndazi buya mu twipostinga kandi baraza kubimenya. Yego. Okay. Reka rero ndabashimire bakunzi basenga Media TV, mananye mwana natwe, Imana ibahezagire, Imana ibazigame, tuzosubire kandi n'undi munsi naho ubutaha. Ciao ciao. Wow.